mwebwe bavukanye mukoraniye hano mukantiza amashi kwa yanje ndayakomye ndi hano Imana niyo yumva tukayakomera Imana uhoraho. Muti kubera iki? Ibyashitse mwabibonye, abenshi nasanze bamaze kuhashika, nagiye kubimenya mbere n'ubutabazi bwatanguye, nanje ndahamagara abo narishoboye, turateba turagwirirana intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe igisirikare, turagwirirana kugira ngo dushobore gucuvya uyu mucano wazindutse waduka muri iyo kioske mubona imbere yacu. Nanivuze ntidushimira Imana kuko uko navuye muhira mbona umwotsi, ariko uko amasaha yagiye aragera niko wa mwotsi twagiye turawucuvya. Nagomba n'ubundi sabe abari hano mu ntiza amashi dushimire abatanguriye icyo gikorwa, duhereye ku bajejwe umutekano n'abajejwe kwivuna amazi bari hano bashitse hano bwa mbere. Mu nyongere muyantize nkomerere mwebwe bene gihugu b'abanyengozi, nabashimire cyane ukuntu muri ivyo rero vyononekaye twobabwira ubunyene ngo hononekaye ibi na biriya, mugabo ababijejwe ngira ngo mu minsi mike bazotubwira ibiharuro by'vyononekaye. Nari bifise rero igisabo nk'umuvyeyi w'intara, igisabo nk'uko mwerekanye icyo kijanye no gushigikirana, mwebwe musanzwe mukora urudandazwa n'abandi bashobora kugira icyo baterera. Nagomba sabe ko ku munsi wa mbere abadandaza bose bo mu ntara bari hafi, abakorera mu gisagara ca Ngozi, mbere n'abakorera mu isoko honyene, musitanteri yo turonderera ahantu twozokoranira akadutegurira n'isaha kugira ngo dushobore kuraba ibyo kurikira, kuko iri nisanganya ridushikiye mugabo rishobora gushikira n'uwari we wese. Muri bwa bufatanye, muri kwa gufatana mu nda dusanganywe mu ntara ya Ngozi, dushobore kuraba ikintu twokora, kuko aba bagize iri sanganya n'abacu, dutegerezwa kuba bako. Ndazi ko benshi musanzwe mufungura ari uko mugiye mu isoko, ariko nagomba ndabasabe ko twoha igikorwa abajejwe amakomite y'abadandaza, kugira ngo nihagera kwinjira mu isoko habanze hinjire abadandaza umwe wese ahagarara iwiwe. Kandi ndanifuza yuko ibyo bintu twobikora ejo abantu bamaze gutuza, ko namaze kubona ko abantu benshi bamaze kuruha mu mitwe. Hariho n'abatari hano kubera yuko byamaze kwanga, byanse kubera yuko babonye ibyabaye, abandi aribo byashikiye cyane gusumba abandi. Nagomba sabe rero, nubwo tuzi neza yuko abantu bafungura ari uko binjiye mu isoko, twihangane dufate umunsi w'ejo saa 2 duhane isango n'abadandaza bose. Sinzi ko mubinyemereye mwebwe muri ko muradandaza, mwebwe mukora hano, mwebwe musanzwe mubizi. Nabonye nkishika hano mu gitondo cya kare ko hariho n'abantu benshi bari bazanwe n'akandi gatima. Abo rero nibo bashaka ko banza bagacanguka bakava muri iyi micungararo y'isoko rikazokoreshwa ejo, ariko ribanje kwinjiramwo abasanzwe badandaza, kuko ndazi ko muzinanye, ndazi ko muzi kuntu mwinjira mu isoko, ndazi nuko muzi kuntu abakiriya mubarekura bakinjira mu isoko. Ni icyifuzo nk'indongozi kugira ngo ntihagire ibyononekara gusumba kubyononekaye byabaye, ibyibwe byagiye,
ntitwifuza ko hari abantu basubira kwibwa kubera ko batabaye hafi canke bafise ingorane mu mutwe. Sinzi ko ico gisabo bajya kubahwa badandaza mukinyemereye kugira ngo ntidusubire gutakaza ibintu, kumbure dutakaze n'abantu. Abo batagishigikiye nabo ushobora kumbwira, ariko jewe niko ndavyifuza. Sinashaka kubategeka, ariko nashaka kubasaba, kuko twifuza yuko umutekano uguma ukwiye mu isoko. Ndifuza yuko mumbwira uko muvyumva kugira ngo duheze tuvyumva kumwe. Sinzi ko uhagarariye abadandaza ngaha yogira icyo bitubariyeko. Muhejeje gukora kukwerekana uko kwitanga nkuko nabivuze nkitangura, nabishikirije n'umushikiranganje aturongoye, umushikiranganje arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Yabashimiye cyane, yashimye ukuntu mwazindutse mwasidukanye n'iyonka kugira ngo mushobore guhagarika ako kabi. Yambwiye ati ubahumurize, ubahe ijambo gitekane, ubatekanye, ubabwire ko leta nkozi, leta mvyeyi iri hambavu, iri kwiraraba, kumbure nihagira ibyo dupfundika dusaba navyo tuzobimumenyesha kugira ngo ashobore kudutera intege, kuko ntahengeshanya kuba yatugendera. Murazi ko nanye n'icyubahiro yama yatugendeye hano. Aha ndazi nawe nyene naho tutaravugana, ndazi yabimenye. Burya mukanya ngira ngo araza kuturungikira nawe ijambo ry'ihumure.